amaboko yacu hejuru twakira umuvyeyi wacu n'ibicubahiro vyacu Burundi kandi akaba ari ibintu itekane kuri uno umunsi. Amabanga tutorewe uko bantu bari bugoye kurigura Burundi ugiye kuba aribwo utwara ibendera rya Afrika mu makungu. Uburundi kandi nibwo bugiye kuba umuhivu ufatanya ivyo bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ebe. Yes, me amor. Hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano. Mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. N'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Kuri rino genekerezo rya 16 Ruhuhuma umwaka wa 2026 aho umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yaganutse avuye i Addis Abeba ni hariya muri Ethiopia aho yaravuye gushikirizwa icese intahe yo kurongora ishirahamwe ry'umuryango ugize ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Nyene icubahiro agishika ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye yashikirije amwe mu majambo agira ati turakeza abarundi bose nkuko berekanye imbere y'amakungu yuko bashoboye kandi ko igihugu cabo gishoboye kukuba arico gitwara ibendera rya Afrika imbere y'ibindi bihugu. Iryo shirahamwe kwifuza yuko riba ishirahamwe rigizwe n'ibihugu bifise ubumwe bifise amahoro ndetse kandi birangwa n'umutekano. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yabandanije agira ati turashimira cyane abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika kuko bona baradushize ko icizere bakadutora mu bihugu byinshi. Turashimira kandi abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika yo hagati kuko aribo bizeye uburundi bakaburungika kuja kwitoza muri ico kibanza. Yabandanije agira ati turashimira kandi abakuru b'ibihugu bagize iryo shirahamwe bose kuko bona barashize icizere ku gihugu ciza c'u Burundi kuko nabo nyene iyo batadutora bitari gukunda co kimwe n'abagize uruhara mu kuvugira uburundi bakavuga ko bimeze neza kugira bizegwe. Ntivyahereye ngaho kuko nyene icubahiro General Neva yanamenyesheje yuko amabanga atorewe canke igihugu c'u Burundi gitorewe atari amabanga yoroshe. Aragira ati amabanga dutorewe ni amabanga atoroshe kuko uburundi bugiye kuba aribwo butwara ibendera rya Afrika mu makungu. Uburundi kandi nibwo bugiye kuba umuhivu ufatanya ibihugu bigize uwo muryango bumwe bwa Afrika. Iryo shirahamwe twifuza yuko riba ishirahamwe rigizwe n'ibihugu bifise ubumwe bifise amahoro kandi birangwa n'umutekano. Yongeye aramenyesha kandi ko imigambi yashikirijwe igiye kugenderwa ko ari imigambi isanzwe ihari yishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika iri mu mugambi uzoshika mu 2063. Ati iyo ni inzira twamaze guca tubona ko ibihugu byose vyari bikwiye kuba koko ari ibihugu vyifashe kandi biteye imbere gushika muri no mwaka w'2063. Amabanga tutorewe uko bantu bari bugoye kurigura. Ayo mabanga rero tutorewe turazi uko amabanga toroshe kuko Burundi ugiye kuba aribwo utwara ibendera rya Afrika mu makungu. Uburundi kandi nibwo bugiye kuba umuhivu ufatanya ivyo bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Mu migambi twashikirije tugiye kugenderako hariho imigambi isanzwe ihari y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika
iri mu mugambi uzoshika mu 2063. Iyo ni inzira twamaze guca tubona yuko ibihugu byose byari bikwiye kuba koko ari ibihugu byifashe biteye imbere mu 2063. Twumva amutembera yibagiye 60 wacu. Twebwe dushaka kwihuta kugira ngo mu 2063 tube twashitse aho Afrika ishaka ko ibihugu byose turabishitse. Ubu rero twabonye ikintu byihuta kurusha ibindi ibihugu bya Afrika byose bikwiye kwihutira. Ni umugambi wo gushikiriza amazi meza abenegihugu hamwe n'isuku. Twebwe musanzwe muzi uwo mugambi twawufashe ku mwaka ariwo tugendera ku bihugu byose bya Afrika. Gatwe mu Burundi murazimana twavuze tuti biyambona kazoza yacu yuko mu 2040 akabuzoba kija kuvoma harenga iminota 15 kugenda no kugaruka. Mwumva uwo mugambi twaza turimo. Tugiye rero gutega akarorero rero nosaba murazi twebwe mu Burundi turabandi dushize hamwe tubadukorera hamwe nuko bamwe bose hariya mu miryango wacu hariya tuva mu kibano twotangura kwihana uwo mugambi. Turamaze kubibona nk'incabwenge abantu bamagifise baraja hamwe bagagenda bagasukura neza ku rusengo bakakora neza hanyuma bagafata imiringoti ikazagenda ku mitumba ku mitumba. Ndasabye rero abarundi cyane cyane imvukira hariya tuvuka dufashe natwe muri uwo mugambi nihahera umwaka tuvuge tuti mu Burundi twari tumeze uko muri umwaka uheze rero ngiye tuzoshikiriza icegeranyo tuvuga tuti twe mu Burundi twaratanze akarorero n'ikimenyamenya twahaye amazi abenegihugu bangana uko. Abarundi mwese rero muhamagariwe umwe wese kugira icyo akoze tuze tugire ntabwo tumushikiriza tuti muri urya mugambi twebwe mbere nasaba ko twabanze bazotanga raporo nziza umwaka wese kuko n'ibihugu byose bya Afrika. Ikindi no gusukura ayo mazi gusukura kuko amazi tuyakenera muri byinshi. Murumva tuvuze tuti amazi murazi yuko no kuvomera turayavomera turakinjikana ayo mazi yumva yuko ibintu byo gusukura rero nabyo bitereza kuja imbere. Naho nyene murazi yuko umugambi w'isuku gusukura amazi kugira amazi meza uwo mugambi murazi yuko tutawusiga inyuma kuko dusanzwe duhanganye mbere n'indwara zituma nyene iryo soko rike ribaho. Ariko ubu rero ese twikubita cyane cyane abantu babisabwa mugerageze uko mushobora aho turi tubone ko hasukuye tuze turabona za ndwara zitari kudushikira ziriko ziraza. Tugerageze ibishoboka byose uze tuvuge tuti uwo mwaka bagwanije indwara ziva ubudakaraba kuko mbere mu bikorwa twakoze bagize n'icyo gikorwa cyo kugira gutanguza uwo mugambi wo gukaraba kugira isuku no kunywa amazi meza. Twamaze kuwutanguza twasize tuwutanguje mbere kw'igerekezo rya 14 inyuma ya saa 6 niho twaciye dutanguza uwo mugambi. Rero hanosaba abarundi bose ko boba akarorero kuko aho muzoca hose ibihugu bizobabaza biti none mweho mubigenza gute mukabwira muti twe tubigenza uko bagaca baronka akarorero badufatira. Undi mugambi ni uwo iterambere rikomeye dukomeze rero aho ibihugu binwana mu bikorwa vy'iterambere. Hariho rero umugambi wo kugira ubudandaji guhanahana ibidandazwa. Uwo mugambi nawo dushaka kugira muri Afrika yose duhane twese ibidandazwa nuko twagize akarere kitwa Nizrekafu twagize yuko ari ahantu hose hisanzura guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu. Ivyo birasaba ko haba amabarabara, birasaba yuko ibi vy'amaviza kugira winjire mu kindi gihugu ivyo byose bigabanuka, ingene amakori atangwa ku neza twese atagihugu gishaka ku kindi. Uwo mugambi rero tuzokomeza kuko twaramaze kugira amasezerano y'uwo mugambi. Ubu rero turiko turabigena uwo mugambi ubandanya kuja mu ngiro. Uwo mugambi rero ujanye n'ingene turiko n'ubundi turahinyanyura neza ingene ishirahamwe rya Afrika
yokora neza gusumba. Rero mu bikorwa twaranguriyeyo niyo migambi tugiye gukora, ariko rero twarakoze ibikorwa bitari bike kuko twumvikanye kuri byinshi. Akarorero tuguma twiga bari ivyegeranyo ingene ico shamwe rya Afrika yogenda neza. Mwabwira yuko Burundi twatashe mbere baciye baduha amanota ya mbere. Bose bavuze bati bwa mbere inama zo muryango ikoraniro rikorana tugaheza inama hakiri kare. Twahora duheza mbere mu gitondo tukadukerako umunsi wa mbere tukadukerako n'uwa kabiri tukadukerako bigahera mu gitondo, ariko ubu kuri uwo munsi ugira kabiri saa sita n'inusu twari duhejeje. Bose bakomye amashi bavuze bati Uburundi buratanguye rero gutunganya neza ivy'amanama. Kuvuga yuko bose baravuze bati ibintu bwa mbere tubibonye vyerekana yuko rero Uburundi Imana yamuyabumurikiye. Twebwe nabizi ko tuvuga tuti gopfa kugira umugambi Imana niyica imbere ikabitunganya byose kandi byagenze neza. Kubera iki? Vyerekana ko twakoze dufise umutima umwe, tubona kumwe, tutaguma mu mpari zidahera, ugasanga ikibazo turagihurizako kubera ngo ari uri kurarongora inama ni wowe umuhuza. Umuhuza rero wari afise akangonongono kamwereka inzira, bose bagahura ukazibona dutoye umuti hakiri kare atampari nyinshi zirahari. Ico gikorwa carakozwe, twaragize n'andi manama rero burya hariho n'ikindi gisata urwego novuga rujejwe kuraba ibijanye n'intwari ibereye muri ibihugu vyacu. Muri ubwo rwego rero Uburundi turi ibihugu bishika 40 bije bimaze gushirako umukono kuri amasezerano yuko twese tuza turasuzumana. Hariho umugwi uja mu bihugu ugasuzuma ingene intwaro ibereye yifashe. Muri uwo mugwi rero baragize inama, Uburundi buca butogwa kubera icegera cyo gutwara uwo mugwi, bukaba buzoca gutwara uwo mugwi rero mu 2028 kubera umwe wese arongora uwo mugwi imyaka 2. Igihugu ca Uganda kikaba arico kirongoye catowe kurongora uwo mugwi. Uburundi buzoca bukurikira rero igihugu ca Uganda. Si ivyo gusa rero hacaba n'amatora mu bintu muri vyinshi, nuko kandi hari urundi rwego tuvuga urwego rw'inararibonye, kuvuga inararibonye abantu b'imboneza, tuvuga nti ni urwego rw'imboneza. Muri uwo rwego rw'imboneza nabwo Umurundi yaratowe kuri cegera cabo. Bararavye ubutwari bwiwe, niwe arongoye wa mugambi payeje Dr. Desire, niwe yaciye atorwa. Baravye mu Burundi baravuga bati ubu n'imboneza z'ukuri turavye ingene urwaruka ruteje imbere, baravuga bati uyu rero nacaba icegera co muri ubwo rwego rw'imboneza muri Afrika. Urumva ko Burundi bwaje burose bitari bike kandi biranezereye kuko no mu bakomiseri barongoye bavuga nti abarongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nabo nyene turafise umukomiseri araba ibijanye n'indero, amuzi yahora ari umushikiranganji Gaspard, nawe yaratowe ubu n'umukomiseri amaze amezi 4 ariko kimwe. None rero hagire uterwa iteka wacatekera urukanga. Dutewe iteka Abarundi dutegereza kumva yuko koko iryo teka turigendera kandi twari turikwiye. Nico gituma haba mu mahoro n'umutekano, haba mu bikorwa Abarundi bagiye kuba akarorero, kandi Abarundi biyumvemo ko bahuye n'abandi banyafrika nabo baza barababwira babaha impanuro, bumve yuko iri teka ntiryatewe umukuru w'igihugu, ryatewe Uburundi n'Abarundi. Twese rero dutegerezwa kuba akarorero, tugendere iryo teka, hanyuma umwaka nibahera tuze tubone koko yuko byagenze neza. Ntitwibagire kuba dusaba Imana, kuko Imana niyo ituma Uburundi bugira igikundiro. Ibi Imana yagize ngo Uburundi buje imbere niyo izi nibarabara tuzocamo, kandi ibifasha ibirimo turazi ko Imana izobikora. Rero ntitwibagire yuko ari Imana yaradushikamye
tugume twese turi imbere yayo, turi mu nzira yayo, tugendera ingingo zayo kugira byose bigende neza. Murakoze, Imana ibaheze. Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye avuye ku kibuga c'indege yahavuye akora urugendo rurerure mu bibanza bitandukanye by'isagara ca Bujumbura, aho abene gihugu bari bakubise buzuye amabarabara yose baje kwigina intsinzi ikomeye ku gihugu c'u Burundi no gukeza umukuru w'igihugu bakunda. Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ugweze n'akamwemwe nivyo bamwakiranye, nawe arabaramutsa n'umunezero mwinshi nk'umwungere mwiza mu ntama ziwe ayoboye. Digo Entertainment.